Mwana wanje, niwumva aya majambo azogufasha, ndagukunda cane. Igituma ndiko ndakubwira aya majambo, suko hari ico wakoze kibi, nuko nkwipfuriza ubuzima burebure, amahoro no kuzoshika mu bigero vyiza. Mwana wanje, uzoshira Imana imbere yawe mu vyo ukora vyose, niyo izokuyobora, ikurinde ikibi, iguha amahoro no mu bihe bigoye. Ntuze wigere wibagira gusenga no gushimira Imana muri vyinshi no muri bikeya. Uze wirinde inzira mbi mwana wanje, inzoga, ibiyayuramutwe, ubuhumbu n'ingeso mbi. Biraryoshe ku maso, ariko mu mpera birica, ubuzima n'icizere. Ntuze wemerera umuntu n'umwe azogushira mu nzira izogutwara kure y'Imana n'ineza. Uzohitemwo neza abo uganira nabo mwana wanje. Inshuti nziza zizoguteza imbere, zizogukebura ugiye kuyoba, kandi zizogutoza indero nziza. Ariko inshuti mbi zizokugusha. Ntuzogira ubwoba bwo kwiyonkora kubagushikana mu ngeso mbi zokwangiza mwana wanje. Uze wubaha abagusumba n'abo usumba, uze wubaha abaganza, uze wumvira impanuro z'abaguhanura. Uwumva impanuro mwana wanje araramba agatera imbere. Kwicisha bugufi ntibitera isoni, bituma umuntu akundwa n'Imana n'abantu. Uzokunda ishure n'akazi mwana wanje, akazi niwo mushinge wo gutera imbere. Mwana wanje, uzokorana umwete, uzoba umwizigirwa mu kazi. Uze wirinde gukorera kw'ishure c'umukoresha, uzokora akazi k'abandi nk'uwikorera. Kora cane uno munsi, ejo hazaza hazogusekera. Uzobane neza n'abandi mwana wanje, uzogira urukundo, uzobababarire, uze wirinde intonganya. Amahoro niyo atuma umutima utekana, kandi umuntu w'amahoro araramba. Mwana wanje, uzorinde umubiri wawe n'umutima wawe, wiyubare, wiyubahe. Ubuzima n'ingabirano y'Imana, ntubukinishwe. Menya ko ndi kumwe nawe, ndagusengera, ndagushigikiye, naho uzoshika mu bikomeye. Uze wame wibuka aya majambo, Imana iragukunda nanje ndagukunda. Muntu wanejejwe n'iyi nkuru, kora subscribe, share, comment. Mwari kumwe na Evode Ndikumana. Imana ibaheze.